Yes, ndabaramukije bakunzi ba Inyishu Media. Aha ni X-Ray canke Bayoyake. Rero ari ikibazo mfise muri aka kanya nyene, kawaida twari kugira live aya masaha kuko ndabona burije kandi nta muyagankuba dufise. Kawaida nashaka ko muntera ivyiyumviro kuko hariyo telefone nyene mpejeje kwitaba ya Iwabo nta ntare, ab'iwabo nta ntare banterefonye, hari ibintu bambajije naca mvuga ati ko tuzoba tubivugana ejo canke ejo nzoce ngenda tubivugane neza. Hama ikibazo kiraho sindakizi neza nashaka ava yuko nza kubita bariya ko twogira live gatoya ejo mu gatondo sayine satanu uko canke satatu binkundiye, ego kugira muntere ivyiyumviro nkuko muba mubikora, murazi ko ndi mu bibazo, gusa bimwe bindi ndiko ndabikemura kandi Imana iriko iramfasha kandi bivanye na mwebwe muba muntera ivyiyumviro, ego biriko biradufasha cane cane gose, kandi tuzogerageza vraiment nka Inyishu Media dukore ikintu nyene coba kijanye na televiziyo yacu, kuko ntidukeneye yuko dukora ibintu nka vyirya vya ntare vy'ububwa nuko rero ico kintu rero ava yuko nzova ndabitaba ab'iwabo, nkeneye neza ko mwoba muntera ivyiyumviro mumbwira ati ni mama wawe ni kuko je ndiko niyumvira usanga ca kibazo c'amahera canke nkaba niyumvira ati mbega umwana wacu ko wamugize ukuntu, attention harya ivyo vyose rero turi kumwe twese birashoboka. Nukuri ndabasavye mumfashe kuko mutantera ivyiyumviro umwana wanyu X-Ray canke Bayoyake ndoba nguye mu gahundwe, ariko ico nzi gusa je nta bwoba mfise, gusa sinshaka ubwoba bwa mbere mfise ni gucumura gusa nibwo bwoba bwa mbere mfise, ariko je sinocumura muri vide, ariko ukuntu vyo kwerekana ati ngo tuje imbere canke ngo tugire ikintu vyo kurwana, jewe ukeneye kurwana ndagwana, ariko ivyo vyarataye igihe, ibintu vyo kurwana si vyiza. Rero reka ndabasabe nukuri Imana ibahezagire, hama ibindi navyo ndibaza tuzoca tubonana ejo kuri YouTube aha nyene, kuko kuri Facebook yanje benshi ntahe bakurikirana 100%, ariko ndibaza n'ubu nyene wumvise aka video urashobora kuja kuri Facebook page yanje, kuri Instagram ukagira following, no kuri TikTok yanje je mfise TikTok yanje yanditswe kurya nyene X-Ray Bam Burundi. Sasa murakoze hama mugire ijoro ryiza.